Ego, murakoze Pacifique nahazwe umwanya uriko uratujana nibutse ariko aradukurikira yuko araba ivyo bigwanisho nyene vyava mu Burundi vyatambuka mu Burundi bija hakurya muri Tanzania. Hariho abakuru b'ibihugu babiri bo muri Kenya, nyakubahwa Samuel Ruto hamwe na nyakubahwa perezida wa Uganda Museveni, boba barahamagaye perezida nyakubahwa Ndayishimiye wo mu Burundi, bamwihaniza canke bamutera akamo ko atohirahira kuzotera igihugu c'u Rwanda. None ivyo bigwanisho vyoba bifitaniye isano n'ako kamo k'abo bakuru b'ibihugu babiri? Ico ni ikibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri kijanye na birya bigwanisho vyaturikira muri Kambaze. Hariho abavuga yuko kuko amahipotezi ni menshi, hariho abavuga yuko hari umugwi ugwana muri Congo, umugwi wa M23 wararashe drone ugaturitsa birya bigwanisho. Nagomba kubaza Pacifique ko hari amakuru yoba afise ajanye n'ivyo. Hanyuma ica gatatu ibijanye n'urupfu rwa nyakwigendera Ministre Bugaga, Imana imwakire mu bwami bwayo. Nashaka kubaza akazi yakora muri seni ubwo niko ariko ntandaro y'urupfu rwiwe, na cane cane ko bavuga yuko ari hafi cane n'urongoye novuga umugambo CNDD-FDD ariwe Reverien Ndikuriyo. murakoze cyane gatwa ngira mwarangije ikibazo ntituriko turabumva. Ego murakoze. Ego reka twakire uwundi umunywanyi akurikira. Ego Mejibere umunyanya kirikira ni gira amahoro niyo bariko batwumva yo kugura mikro yiwe akabaza ikibazo ciwe canke agatanga intererano yiwe. Gira amahoro muriko muratwumva? Kumbure ko ngira ari mu rugendo ntituriko turamwumva, ngira twokwakira uwundi Alice. Murumva ko sinzi ko muriko muratwumva uwo yitwa gira amahoro, Gira amahoro muratwumva? ngira ntariko baratwumva, reka tube turakira Emma sinzi ko ariko baratwumva. Emma ni nawe mwamuriko nyene muratwumva mwugure mikro yanyu. kumbure ngira ntari Ngira nawe hafi, nyene ntari hafi, akimukurikira. reka tube turakira Mutuhurana mu rugendo. Niyo bari hafi nawe nyene yugure mikro yiwe. Mutuhurana mu rugendo muriko muratwumva? Ego ndiko ndabumva, ndabahaye mwiriwe. Mwiriwe. Nagomba ubwa mbere ntangure ndabashimire nongera nshimire n'umutumire kandi mbanje kumuramutsa. Arabumva mugire ko Ikibazo canje ni ikibazo kimwe kubera ikindi mugenzi wanje gatwa yamaze kukibaza, ni ikibazo kijanye kumbure sinzi kibaye Alice. Umunywanyi Mutuhurana ijwi ryiwe ryagiye, ngira araza kugaruka mu kurindira, ngira twaba turakira uwundi. Alice sinzi ko muriko muranyumva? Ego reka Jibere ngira ngo sinzi kimugoye, reka tube turakira Reka Ntwari twakire. Burundi. Niwe yarakurikira sinzi ko ariko atwumva. Ntwari Burundi mwa muri hafi mwakugura akamiko kanyu. Ngira ngo ndaho nyene ntari hafi. Ngira ntari hafi, hari umunywanyi yadutse cyane mbona ufise Reynold, sinzi ngira twaba turamuha ijambo mu kurindira ko abantu ngira batwumva. Reynold nimba utwumva mwiriwe? Mwiriwe ahubwo muraraba kuko na jene nari kuri telefone hanyuma ndagira ingorane nyinshi za connection. Ni peut-être abariko baratwumviriza bashaka gufata ijambo bozimya telefone bakayiho demara, nibaza ko ari byo biza gufasha cyane. So ndabashimiye d'abord ku ijambo mumpaye ku kiganiro ca Focode. Comme d'habitude mwese abagiteguye Pacifique, Gilbert, Alice, mwese ababoneka n'abataboneka ndabashimiye. So kuri ibi bintu by'ibi bigwanisho je nari mfise ikintu nshikiriza. Sinzi ko murabona yuko kuva kera muri Congo bajya bari bane bo muri Congo ni nk'abantu bakoresha ijya traffic y'amadiama n'amaminere kugira bagura ibigwanisho vya Hezbollah. Ivyo ni ibintu kuva kera. Sinzi ko mwibuka umugwizatunga yitwa Dan Getler. Dan Getler ni umuntu yari yiyegereje cane gose Kabila, amugira umugenzi, baragirana amafere menshi, ni nkawe yatungishije Kabila. Uwo mu Israelien akazi yari afise kari ako gukasa ijya sirku y'abaribane bo muri Congo, kuko ijya sirku y'abaribane bo muri Congo si bo bonyene, ariko ijya sirku irakomeye cane. Ni nkabo bagura
ibigwanisho vya Hezbollah antuka nibo baterera amahera afadika. Rero ugiye kuraba Hezbollah yarahuye n'ivyago vyinshi imyaka iheze, sinzi ko mwibuka yuko ibigwanisho vyabo kenshi vyashikira kuri poro yo muri Beirut. Irya poro yo muri Beirut ninaba nibuka vers 2020 canke imbere yaho, irya poro hariho ikintu cayiturikije, iraturika complètement, harimo ibigwanisho bibitswe cane, vyose biraturika, hama Hezbollah icitangura gucisha ibigwanisho vyayo muri Syrie. Syrie nayo ejo bundi ihura n'ivyago, Bashar al-Assad baramukuraho, bashiraho umuntu yegukira Israel. Rero ubu muravye neza ivyo bigwanisho bavuga ko biri mu Burundi bifiswe n'umuribane, jewe nk'umuntu niyumvira ndaho si ikintu nemeje, ariko il y a de fortes probabilités ko uwo muribane yoba yarungitswe na Felix Cirombo kugira babandanye irya circuit, kuko bajya bose bari muri Nord Kivu, Sud Kivu, ubu ntibagishobora koopera nkuko bopera kera. Ubu uyu Burundi bwabaye nk'agakomune ka Congo. Donc c'est pas étonnant ko ivyo yahora akora muri Congo siwe wenyene, mais c'est tout un circuit ko boba bavyimukanye mu Burundi. Ikindi kintuma ndavyibaza nuko ukuntu Felix Tshisekedi yagiye na Neva baja muri Turki. Birashobora kuba bari bagiye gusigura igituma ubwato peut-être buriko burajayo bufise izo nkoho, kuko urumva ubu gutwara ibigwanisho muri Liban directement Beirut ntibigishoboka, gucisha muri Syrie ntibigishoboka. Vyoshoboka sinzi, peut-être muzogira amatohoza menshi cane, ivyo bikoho biri muri Tanga muri Tanzania birashoboka ko baba babiduza muri Turki kugira babimanure muri Liban kugira bifashe Hezbollah. Byari ivyo Murakoze cyane Reynaud, ngira twakire uwundi baze kugugelinga izina ry'umuntu yitwa Dan Getler, baze no kugugelinga iyo circuit y'abaribane bo muri Congo ukuntu ikora. Ni ikintu ikindi akandi ka hypothèse nibwiye, izo kamyo ego ko ziza zirimo inkoho c'est vrai, mais est-ce que ziza zuzuye inkoho? Kuko aussi sinzi ko mwibuka yuko hari amakuru yatanzwe igihe abasauza bava muri Congo baca Gisenyi barazunguruka, biravugwa yuko zijya nkoho zabo nka zose zakatiye mu Burundi ngo kugira ngo baje guhokonkerisa Goma. Adede kujya tubiza ari bisuma bashobora kuba ariko barabigurisha kuri Hezbollah. Ivyo byo byijya kambi yaturitse birashobora kuba ari nka kujya poro yo muri Liban yaturitse ijya ya Beirut. Kuko urumva ntushobora kuri kurafasha umuntu azo gukorera nabi abandi ntibabikorereko. Ça c'est une hypothèse. Hypothèse ya kabiri, birashoboka yuko aussi abarundi badakora gusa ico kintu co kujya commission kuri uwo muribane, ahubwo banamuha nabijya baronse ku basauza. Rero guturira ijya poro peut-être que c'était pour effacer les preuves y'igituma ugize inventaire y'ibihari n'ibidahari, surtout ubu ya Neva yagira yitoze. Peut-être ko yashatse kumenya ibigwanisha afise ukuntu bingana, peut-être ko yashatse guharura nimba yo kwihanga ababanyi. Tumaze iminsi twumva yuko Neva ashaka kwata ku Rwanda. C'est aussi une hypothèse ishoboka yuko ayo makamyo ahora aza ari ya moitié rempli ou vide, agasubira inyuma, ahubwo rero cette fois-ci apakiye kandi yuzuye. Donc izo ni hypothèse zo kwiyumvirako, ariko ico kintu c'abaribane bo muri Congo ni ibintu biri documenté. Uyo Dan Getler ko yaje igihe Kabila yarakira umwana agishika au pouvoir, aragerageza kumubwira ati bon écoute, tuzogusutena à condition ko kasa iyo circuit yabo baribane bafasha Hezbollah. Il était même d'ailleurs prêt à racheter tous les diamants imbere ko abo baribane nabo nyene batangura kubikora. So anyway, hari ibiri documenté, et à partir de ça on peut peut-être élaborer des hypothèses. Nuko urakoze. Uwundi munywanyi akurikira Alice. Ego Jibere, ndabona mutuhorana mu rugendo yagarutse, byari byamucikanye mu kanya, niyo ariko aratwumva arashobora kubandanya aho yarageze. Mutuhurana muriko muratwumva? Ego ndabumva, nariko ndabaza. Ego. Nariko ndabaza nti bon, naciye nibaza nireko ndabaza bijya bigwanisho biva muri Tanzania bikaza mu Burundi bigasubira muri Tanzania, bavuga ko byavuye muri Kenya. Je nashaka kubaza eske iyo poro yatanga uravye kuri Tanzania itumbera he, bica bija he bigeze muri Tanzania? Eske ivyo bapakurura bica byurira ubwato ca biguma muri Tanzania? Ico nico kibazo canje nari mfise, kugira ngo kumbure tumenye ko bishobora kuba bisubira kure ca byo biguma mu karere, kubera nkuko twumva hari ibihuha by'intambara mu karere, bidodomba ko bazoterana na president w'u Burundi, turumva ko akunda kuvuga ko azotera u Rwanda. Urumva mu gihe vyo biguma mu karere, urumva turashobora kwibaza tuti vyo biriko biraja ahantu kanaka kuri ico gikorwa kibi bariko barategura.
ikibazo canje cari ico, hanini ibindi bagiye barabibaza. Murakoze. murakoze cyane mutuhorana no kubahiriza amategeko y'ikiganiro n'uwundi yoba yumvise ko ikibazo yari afise coba cabajijwe n'abandi areke abandi bafate ijambo. Reka twakire umwe hanyuma duhe ijambo umutumire Alice. ego mbere reka twakire Sonia Kabwa hanyuma abandi turabakira mu mugwi ukurikira. Sonia Kabwa mwa muriko muratwumva, ijambo ni rwanyu. Murakoze mwiriwe mwese, nanje ndashimiye ku kiganiro n'amakuru mwaduhaye. Ikibazo canje gihagariye kuri birya bigwanisho Pacifique yariko aratubwira bija handi. Nashaka kubaza dufatiye kuri hypothèse mwavuze ga Pacifique ko yoba biriko bigurirwa ikindi gihugu, ivyo none ntibirenze ku mategeko mpuzamakungu? Nimba birenze ku mategeko mpuzamakungu bijanye n'iyo bija, urumva ntituzi iyo bija, ivyo navyo bishobora kudukwegera nk'igihugu nka hamwe bobigira amatohoza bakatanga amasanction y'Uburundi, bishobora gukwegera abarundi no mu myaka peut-être itari abadede atariho bazoba bakiri. Nta kuntu ico kibazo gishobora gukemurwa na mwebwe mufise ibirego canke amapreuve, mukagira uwo mubwira basi amazi atararenga inkombe? Birashoboka, ndazi ko harimo politike nyinshi, peut-être ko iki kibazo kiri très naïve, muga ntawotanga alarme ivyo bintu hakagira ababihagarika nimba harimo intérêt politique kubihagarika, n'ababafasha urumva ariho babafasha. Murakoze. Murakoze namwe Pacifique, sinzi ndabona umenga mwakurikiye ibibazo vyose ngira mwo kwishura aba bamaze kubaza imbere ko tuca twakira umugwi wa nyuma hanyuma tuze gutandukira igice ca gatatu ca kino kiganiro. Ego nanje ndashimiye gose ababajije kwa gatwa yashimye ibikorwa vyiza vya Focode, nanje ndamushimiye. Yavuze ko perezida wa Kenya Ruto na perezida Museveni w'Uganda baba telefonye perezida Ndayishimiye amusaba ko atohirahira ngo atere u Rwanda. Rero acambaza ko ivyo bigwanisho biriko biraza bitwa bifisaniye isano n'uwo mugambi wo buriho gutera u Rwanda. Iki ni ikibazo twishuye mu kiganiro giheruka. Sinshobora kwemeza neza ngo bino bigwanisho biteguriwe iki mu gihe ntaratora iyo biriko birajanwa. Mugabo hariho ibimenyetso vyinshi mu Burundi bw'uno munsi vyerekana iyo ntumbero, kwitegurira ingwano n'u Rwanda canke gutegura gutera u Rwanda. Hariho ibimenyetso vyinshi, muri bako twavuze nk'ivy'igisirikare gishasha kinyegeje bita FRAD, aho batora mu mbonerakure, abo bagenda kwigisha bakatora ubwoko bumwe mu nyigisho bahabwa, bagahabwa inyigisho zijanye n'ivy'amoko, kandi bakabwirwa neza ko mu vyo bariko barakora ari ukwitegurira kurwana n'u Rwanda. Ivyo ayo majambo arakoreshwa mu bantu bahabwa izo nyigisho. Twaravuzemwo iyindi migwi nk'iyo muri Kongo canke abanyarwanda bahunze usanga bashobora kuza bakigishizwa ivya gisirikare mu Burundi. Ivyo vyaravuzwe muri ico kiganiro. Rero ko intumbero yo kurwana n'u Rwanda canke kwitegurira kurwana n'u Rwanda iboneka, ivyo ntawo bideha. Ko bino bigwanisho arico navyo bigiye gukora ntaco nzi. Ko bimwe muri ivyo bigwanisho baba bisigara mu Burundi muri iyo ntumbero, ibindi bikaba bija handi, bizosaba ko umuntu abandanya amatohoza gushika aho tumenya mu gifaransa mugendi destination finale y'ivyo bigwanisho binyegeje biriko biraza mu Burundi bisubira bigenda. Ku kibazo kijanye n'abaye muri Kambaza, yagize ati hari abavuga yuko woba ari umuhari wo mu karere woba warateye hajya muri Kambaza. Nyaza aho ngaho uvuze gutyo ushatse kuvuga M23. Gushika ubu nta kimenyetso na kimwe cemeza ico. Mu mahipoteze natanze ubuheruka naragisizemwo ico, mu vyoshoboka ko hoba hariho igitero cavuye hanze, kuko muribuka ko intango imbere yuko ibindi byose biturika bavuga ko hari ikintu cavugije urwamo rwinshi n'isi kanyiganyiga, kandi ico cabaye rimwe mu gutangura, inyuma n'amasaha yaraheze ibintu biturika, nta wasubiye kumva ico kintu kimeze gutyo. Bakavuga n'ikintu babonye mu kirere coba caraturitse mu kirere. Ivyo barabivuga abanyagihugu bose bahegereye, abasirikare barabivuga, ariko ko coba ari kivuye hanze ico cemezo ni hypothèse, ariko nta cemezo. Igituma nibaza ko bishoboka ko coshobora kutabaco n'ingene abategetsi baba baranumye aho hantu. Ndahagumana ikibazo. Hari abavuga bati boba babinumye kubera ukumaramara, bagira bati Ndayishimiye avuga ati dutewe natwe turadutera, igihugu kirakingiwe ntawo dushikira, ko yoba maramara kwemera ko igitero cavuye hanze kikarigita ibigwanisho vy'u Burundi.
vyoshobora ariko kuvyongora kuvyemera kuko dufise intwaro yidoga intwaro nagomba mvuge ya de Jeremiade mu gifaransa intwaro sinzi ngene noronka amajambo meza y'ikirundi umuntu aguma yidodomba yagiriza uwundi arondera uwataka ibintu vyongora ko bafise ibimenyetso ko batewe bakabinuma tuzi yuko niyo batateweho babivuga hanyuma icuko bashobora kuba baravyiturikirije muri jewe nico kiri imbere kurusha ibindi vyose mugabo ntawokuramo ko niyo hipoteze ishoboka kuko twahise tuyivuga nuko nayo nyene iri mu bishoboka naho ndayiha amanota make ku kibazo cyo kwa Gabi ati ubwo ikibanza yari afise muri seni nticoba kiri mu vyatumye yicwa ntiyaza ko ico namaze kukivuga ko mu byo navuze imbere ndiko ndavuga amabanga yari afise muri seni ko hariho abandi batashima ko ayagumana ivy'amasoko yo muri ayo mabanga yarimwo nabivuze ko naco abandi babira hari bavuga ko gishoboka ko mu byo yazize cyo coba kirimwo hanyuma Reynold atubwiye nawe ubusesanguzi bundi bukomeye bwerekana inzira zishobora gufatwa mu kurondera y'ivyo bigwanisho vyoba vyaragiye umva iki nawe nyene yavuze ama hypothèse ntiyemeje nanje sindi buvyemeze ariko ico nshobora kwemeza nanje mu byo avuze nuko abo baribane muri Kongo Kinshasa bazwi cyane Kongo irafise abanyaribane b'abakongomani kandi ni communauté nini barafise na quartier bita quartier libane barafise ahantu haba abanyaribane nyene barazwi muri bene ivyo by'udandaza bw'ibigwanisho kwari ivyo ko yabivuze bisa amatohoza sinoshoka ndavyemeza ariko ikintu yavuze naco ni ikintu gikomeye gose mu bijanye n'umutekano w'isi mu bikica kiza guhura na bimwe Sonia Kabwa yaje kubaza ati ibintu bariko barakora ntibishobora no kuca bidukwegera hamwe vyo biriko bishirirwa mu kifaransa nakoreje inantite naronde ijambo rishobora gufata ibintu byinshi inantite ishobora kuba umuhari ishobora kuba mouvement terroriste ishobora kuba igihugu ishobora gifitiwe ibihano ishobora kuba ubundi bwoko bw'ibintu byinshi rero ko yoba ari inantite itarekuriwe kugura ibigwanisho muri kino gihe Uburundi bukemera kwambara kubera ko bwo burekuriwe kugura ibigwanisho bukambara ivyo bintu burondera amakomisiyo amafaranga kumbura no kuronkamwe ibigwanisho ariko ari ibintu bigenewe ikintu kitarekuriwe n'amategeko kuronka ibigwanisho birashoboka bisaba kubitohoza kandi nkuko abivuze vyo nadukwegera biva nico ico kintu abishira ingene kibonwa mw'isi nabo gihanganya bari bo tuba duhamagaye natwe ko abo bahanganye nico kintu bahinduka abansi bakomeye b'u Burundi birashobora kudukwegera ariho ngiriye ko Sonia Kabwa ati ntimwokora alarme ntimwogabisha isi ntimwoshira habona ivyo bintu novuga ko yari intambwe ya mbere navuze nti Focode bugitanze amakuru ibiyahamagaye ntabwo burya ibino biganiro dukora sukubaha amakuru gusa hariho no guhamagara burya uko tuhejeje ahandaze neza yaba twociye dukora ikindi kivuga ibinyene mu ndwi zibiri mwosanga afise amakuru asumbaya uko tubivuga niko abantu birekura akavuga ati hariho abandi bibabitanze reka rero ndabahe ivy'ukuri hari ico batazi gikomeye kurusha no gaho nuko amakuru tuyaronka muri Focode rero tumaze kwegeranya ivyemezo vyose bikwiye nta nkeka nimwe ko tuzotanga ayo makuru ahategerezwa gutangwa kuko niyo arahume tuzoyikora tukabwira amakungu ati ibi bintu bikorera mu Burundi mutabikurikiye bishobora gukwega akarambaraye kandi kindi nabaye nkuvuga ko bwa mbere nuko iki arico kibazo ca mbere giteye ubwoba abategetsi b'u Burundi muri kino gihe ni naco kibazo bipfuza ko kinumwa ntigisubire kuvugwa mu bintu burya abatwara Burundi bankira Focode bahora bitubwira nuko Focode itibagira nuko Focode iguma yibutsa ibyo bagombye kwibagiza no gufuta rero navuze nti siniba ko nahejeje icyumviro nigeze kuvuga nti muri irya ndwi ibintu byabaye bitangaje ari byinshi Gabi Bugaga arapfuye ico gitondo tuce tubona ibigwanisho bisohoka kugira ngo amaso aje ku vya Bugaga ntasubire kuvuga vya bigwanisho twari twavuze icya gatatu muri iyo ndwi nyene niceba ni kino kiganiro ca President Ndayishimiye imisi ibiri nyuma yavyo kica gisohoka naho muri yaga bavuga bati twamubagije umunsi imbere yuko Bugaga apfa ariko biza gusohoka imisi ibiri nyuma y'ibintu turiko turavuga kandi ikiganiro cya Ndayishimiye kije murabe cyaciye gifuta aya makuru Ndayishimiye amaze guha ikiganiro yaga ivyo bigwanisho ntivyasubiye kuvugwa n'ivya Bugaga byaciye bitaka novera ni Focode ibandanye igorana ivyibutsa ubundi yari yashoboye kubifuta mu kuzana ikiganiro kirimwo burya arafise ubwenge abantu batoze baribaza ngo nta bwenge ashiramo aradukorera ikiganiro kirimwo ibintu umenga n'ubugugu abantu bagasigara batwenga ngo mbega umukuru w'igihugu w'ikigugu bwe mwari bwumve kwisi umukuru w'igihugu avuga yuko mu migambi afise ari kugurisha indege igenewe umukuru w'igihugu kuyigurisha ku vyuma
n'ingene ikibazo kibajeje bwa mbere nk'ivyumvise nibajije ngo ni AI bakoresheje ngo ni ijwi batrafitse kuko n'ikibazo nkene umumenyeshamakuru akibaza ntikiri mwijwi ariko arakoresha ku bindi bibazo ni nkuko ico kibazo umenga baraje kucongeramwo rero bigaca biza bitwenza umukuru w'igihugu agomba kugurisha indege y'umukuru w'igihugu ku biro ibimanyu vyayo abantu bakaca batwenga bakaca bakwiragiza hose umwanya muriko muratwenga ivyo wewe yakoze cya gikorwa cyo kwibagiza ko ariko agurisha ibigwanisho ahantu hatarekuwe kandi bishobora kudukwegera ico nico bankira Focode buriye ngiye ngira kubona bansigaje kwishura ni mu nagiye najyanditse naba mbabarire ariko ikazo cyo ndacishura yagize ati bino bigwanisho birava muri Kenya yitwa mutuhurana ati birava muri Kenya biraca muri Tanzania biraza mu Burundi bigasubira muri Tanzania hanyuma none iyo ico kivuko cyatanga biriko ho baramajahe ni kure gose ni kuri Ocean Indien ni kwibahari Indiano niho twese bitugora gutahura iyo bariko bitwara iyaba babitwara ahantu hegeranye na Kongo byari kuca biboneka neza ko biriko bija muri Kongo ariko bashima kubitwara ahantu kure cyane kuri Ocean Indien yambaje ati mbega aho iyo babipakuruye biguma ngaho navuze ni ubu bariko bararindira ubwato ko bushika babishiramwo hari ubwato buzoca bubijana aho buzojana ubwo bwato buzobijana niho tutaramenya rero ni nakoresha ijambo benokeruka manevre navuze nti c'est une manevre de yukunyegeza ibintu birabonera ko bishoboka ko ari manevre idasanzwe yukunyegeza ahantu kuri biriko biraja bikaba bishobora kuba bigaruka bikaja nko muri Kongo ariko birashoboka ko bishobora kuba bija ahandi hantu twese udashobora kwibaza nkuko Reynald Butari ahejeje kubivuga rero biracyasaba gutohoza neza aho ivyo bintu biriko birajanwa sinzi ko boba hari uwundi noba ntishuye murakoze ngira arise twakwakira uwundi mugwi w'ibibazo hanyuma mukanya inyuma y'inyishu mutumira za gutanga turaheza tuze gutandukira igice kigira gatatu sinzi abo ufise ku rutonde Alice abo mfise ku rutonde bamaze kuduga hariho Ruhinga Rwamaza Jean Bosco Bigirimana Jesienne Mutaga na Mark Stéphane Dushime hamwe na Fabiros abo ngira ngo twobakira tugace tuja mu gice ca gatatu batashoboye kuduga batwihanganira umwanya uriko radusiga abamaze kuduga ariko turabakira Ruhinga Rwamaza ni mwaba muriko muratwumva mugurure aka mikro kanyu sinzi ko ari ikibazo canke ari intererano Ruhinga Rwamaza ndabona ahubwo yasubiye kumanuka reka twakire Jean Bosco Bigirimana mwaba muriko muratwumva ngira nawe nyine muratwumva ego turabumva ndamumva neza yego tuga kwijambo ntangwenda baramutsa nongera nshimira abo twahuriye bose kuri no rubuga rwa Focode nkashimira cyane n'urubuga rwa Focode gogo gwiyumviriye gushinga igikorwa nk'iki ahantu abarundi bose bashobora gushikiriza ivyiyumviro vyabo hanyuma narindiriye ko mfise utubazo dushika dutatu nari mfise ikibazo ka mbere kamwo A na B umutumira araza kunyumviriza neza nari nkeneye kubaza ati mbega iryo nyinyurana riri hagati y'abategetsi nuko n'iryo guhushana kw'amajambo ruri hagati y'abategetsi ubwo ntiriri muri ya majambo Evariste Ndayishimiye yigera kuvuga yuko ari umujanja afise ubujanja kugira ashobore gusamaza abanyagihugu mbega uno musi ko ari Pacifique ari uwo muntu abarundi benshi bashobora kuba bakurikirana cane atanga umuco kuvyerekeye Burundi yobwira iki abarundi nimba bwoba ari ubujanja afise yobwika abarundi canke abarundi bazokumvirize umutegetsi uyuwe hanyuma ikibazo ca kabiri be yayo muri iryo nyinyurana urabona umushikiranganji Gabi Bugaga yararyamiye ukuboko kw'abagabo mbega Pacifique mu kiganiro yigeze kutubwira ati yari ijisho muri seni rya Reverien Ndikuriyo uno musi tuzi neza abantu bose bari muri CNDD-FDD n'abantu bafise abapare baraparenana bonyene mbega yovunira agagoha kahe kuko twumvishije neza arashobora kuba yahowe kubera yari ijisho rya Reverien Ndikuriyo mbega yovunira agagohe akagohe abantu mbega boba bakiri ku ruhande rwa Reverien ubwo sibo bazokurikira hanyuma ikindi kigira gatatu murambabarira naho kitajanye n'ikiganiro uno musi twumvise yuko
Varisito yosubiye gutorwa kuzorongora gushobora gutorwa kuzorongora kandi yindi myaka indwi mbe uno musi igihugu aho kigeze bakaramuka bo sinovuga ngo baramuke bamwongeye oya bamwongeye wanashima kuko turazi yuko amatora nayo iwabo hamwe iyo rongora iyi myaka indwi igihugu ubona kizoba kimeze gute ubwo ntikizoba catabaganye gose ku buryo ata muntu n'umwe yoba kicifuza kugisubiramo murakoze cyane mugira amahoro murakoze namwe uwukurikiye ni JCN sinzi ko ariko twumva yo kugura mikro yiwe akabaza ikibazo ciwe sinzi ko ari intererano atanga Ego ndabumva sinzi kumwe mu nyumva. turabumva 100%. Ego murakoze cyane reka ndabaramutse nongera ndabashimira ko mwaba mudarengeshanya kutubwira amakuru twaba tuzi canke naho no kubeshuza nk'ibintu biba byabeshwe bivanye n'ubutegetsi dufise ibyo baba batubwira atawumenya ukuri no kutari ukuri. Rero jewe ikintu ca mbere n'umwanya muto nagomba kuvuga ku kintu c'amabombe yaturikiye muri base. Je nagomba kubivuga nko gutanga umuco, uwo muco uvuga ibyavuze kuri aya mabombe yuko iby'umuyaga nkuba musanga ry'umuyaga nkuba yuko bitari byo kuba bitari byo jewe aho hantu narahakoreye ndahazi bigwanisha aho bikwa ndahazi ariko nari naratangaye kumva umuvugizi wa gisirikare avuga yuko ari umuyaga nkuba waturiye aho hantu nkuko Pacifique yabivuze nkuko yoba yaronse n'ayandi makuru ibigwanisho bikwa mu kuzimu ntibikwa hejuru ariko ibigwanisho byahiye byari mu gihangara hejuru mu gihangare apana muri abwe ivyo bigwanisho bikavugwa yuko bataramenya neza iyo byaje biva mu gavyo bigwanisho byari muri transit ivyo bigwanisho byaraje birabikwa aho hanyuma abantu baravuga bati twarumvise ikintu kimwe ca mbere giturika hama biraturagurika ico umuyaga nkuba nk'ico neva ya mukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ngo muri April ngo nta matara ariyo amatara arabayo nkuko wamwishuye mare ati uwabikubariye ntabwo ari umusirikare ntese no bigarukako amatara arabayo aho hantu hama position y'abasoda nimba hoba nayo niyo muyaga nkuba hagize ikibazo hariho icyo bita alarme irasona hariho umuntu abari kuri garde aba ategerezwa kuba ahari ni position y'abasoda ico caho nico gunyomoza yuko ico umuyaga nkuba atariwo kuko tubona tuti none ko ibigwanisho bibikwa muri abri hejuru habikwa inkoho gusa zitagira ngo amasasi none byo byabitswe ngaho kubera iki mugabo turiko turumva amakuru y'abantu bamwe tuba twarakoranye baravuga bati ivyo bigwanisho byaje biba handi bibikwaho nuko byari kuvuga ko byari muri transit hanyuma sinoza kubesha ngo nabateye ibombe yindi ngo canke nuwagize gute mugabo ivyuko ari umuyaga nkuba wiyadukije ico sico rero nta mwanya munini fasha guhinyuza ico kintu kwerekana umuco mvuga nuko ndahazi yuko ivyo bintu by'umuyaga nkuba bitari byo murakoze urakoze ndorere ngira twakire ukurikira Alice ukurikira ni MC Stéphane Dushime sinzi ko ariko twumva ego turabumva ibibazo byanjye nari ibibazo bibiri byonyine ikibazo cya mbere ndacerekeza ku barundi twese turi mu Burundi meme n'abatari mu Burundi mbega Pacifique mugazi wacu ayoce yishyura twitege iki muri iyi myaka indwi twebwe ku barundi turi mu gihugu twitege iki muri iyi myaka indwi Monsieur son excellence Evariste Ndayishimiye yongewe ikibazo kigira kabiri nacyo mbaza ni ku bijyanye n'ibigwanisho turiko tugura byinshi mu gihugu ubushize barigeze kuduha amakuru yuko hariho inzira ugomba gutera u Rwanda mbega
ivyo bigwanisho bizoba biriko birategurirwa gutera u Rwanda. Ivyo bibazo nari mfise, murakoze. murakoze cyane hanyuma nibutse bariko baradukurikira mutararonka ijambo yuko mwoza murumviriza akabazo kabajijwe uwundi ntimugasubiremwo muzoba mudufashije gucunguza umwanya umwete. Reka twakire uwukurikira Alice. uwukurikira ni Ndondeza Mangetengete ngira ngo ariko aratwumva yo kugura mikro yiwe sinzi ko ari ikiganiro canke ari intere ariko ikibazo canke intererano. Ndondeza Kumbure sinzi ko muriko ngira muratwumva. Ego muranyihanganira akamikro kari kanse kuguruka ndabashimiye cane gose kumpa uno mwanya ndabaramukije gose Pacifique nini nahazwe Alice na Gilbert eka n'abandi mwese muriko mwumviriza kino kiganiro mbere mbanze nshimire Focode no kuri gukoranya abarundi bangana gutya aye no kubikorwa mwama muriko murakora ku munsi kugira ngo ngira make yo kugara mikro kugira ngo abarundi bagume bamenya ibiriko biraba babitahure neza. Nje rero si kibazo ni novuga ati ni interero ni intererano nasaba ariko ngira harimo n'ikibazo nyene Pacifique ndiri nahazi yari kugira ngo Pacifique muhimiriza abarundi gusumba murabona muraza mukatubarira mukadusigurira ibiriko biraba abarundi tukamenya ibiriko biraba tukabona igihugu aho kiriko kirashika ariko himiriza abarundi batahure yuko nyuma y'ukumviriza nyuma yo gutahura umwe wese ateza kugira ico akoze kugira ngo ibihinduka mu gihugu cacu bihinduke. Ntiyagira abantu baguma bumviriza kujya kumviriza gusa gutahura gusa ugaca uvyicarana hanyuma uwundi munsi ukagaruka ukumva ibindi ntibikwiye. Burya umurundi wese arafise ico ashobora gukora kugira ngo duhindure amateka y'igihugu. Nibutse yuko uno munsi twibuka umwana akomeza amahoro yarashwe ubwa mbere ku itariki nk'iyi mwaka w'ibihumbi 2015 urya mwana akomeza amahoro uno munsi aba afise imyaka 27 murumva ko kumbure utwemereye Pamela turaza kongera imisegonda mike mu gice cya gatatu kubera ko ibijanye n'imyaka 11 irangiye habaye yamamazo mu Burundi myiyerekana murambabarira tuza kwivuga mu kanya isase ngira nimba arico wagomba kuvuga gusa bo bangira turaza kuguha ijambo nitwashikayo kugira ngo tutavangira ibibazo. Murakoze cyane Alice, reka twakira abandi babiringira Pamela turaza kumugaruka ko mu gice cya gatatu ko tubimwemereye twakire babiri hanyuma twakire Ruhinga rwa Maza sinzi ko ariko aratwumva yo kugura mikro yiwe. Ruhinga rwa Maza ijambo ni rwanyu. Murakoze ndabaramukije mwese. Mwiriwe amahoro. Ndabashimiye ku kiganiro ndashima n'ibikorwa na Focode. Nafashe umwanya munini rero ngiye mfite utubazo tubiri. Akabazo ka mbere kerekeye ibijyanye n'urupfu rwa Gabi Bugaga. Mugabo ndakabaza muri rusangi. Ndumva yuko Focode ironka amakuru menshi mu ibanga kandi ni byiza nibyerekana ko umuntu aba ariko arakora, ariko je ngacangira ikibazo ni none Focode ironsa amakuru k'umushikiranganji agiye kugandagurwa yaba Bugaga canke yaba n'uwundi ari umushikiranganji uyu munsi canke hazoza kubera abari amakuru y'umwibanga. Ikibazo rero kijyanye nuko kubaza yuko Focode yorondera umushikiranganji canke irondera umushikiranganji kamwe leta uragaba hagiye gushikira ibintu. Ico ni cyari ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, narumvise yuko Pacifique ubwiwe yoba yarafashije abantu bakiri Burundi bagomba kuba areve cyangwa kugandagurwa akitanga akagenda uretse kuhasiga ubuzima
ariko aragenda agatabara abo bantu akabakura aho hantu kugira ngo ntibagandagurwe cyangwa ntibanyuruzwe. Rero ibyo maze kujya numviriza harimo bamwe muri abo bantu uyu munsi bita Pacifique umugenosideri. Ngaca nibaza nti none hamwe hoba nk'uwundi muntu agira ashikirwe n'ibintu nk'ivyo byagira bishikira abo bantu yatabaye, Pacifique uyu munsi yosubira agira ati ntacyo reka ngende gutabara uyu muntu, canke yogira ati abarundi n'abantu b'intashima nta kamaro ko nja kurisika kwasiga ubuzima bwanje. Ibibazo vyanje nari mfise n'ivyo. Murakoze. Murakoze cyane, reka twakire umunywanyi wa nyuma muri kino gice cya kabiri, ngira n'uwitwa Prosper Alice. Ego Mejiberi niwe wa nyuma twihanganishe n'abashaka amajambo bagera kuri 12 ntitwokwakira ngo tubareke kandi umwanya uri kuba dusiga. Reka twakire Prosper hanyuma tuce tuja tureke